Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu no yanyu Muhuza TV. Uyu no mwanya tugiye kubageza ko amakuru bigezwe ko biriko biravugwa muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzakugaruka ku rubuga rwa politike ndetse n'inkuru iriko iratangazwa muri kano kanya. Nta kindi kiriko kiravugwa mu menyesha amakuru ndetse no kumbuga ngurukana bumenyi, aho kuri ubu ibintu vyoba vyayangaye cane mu mugambwe seneri, aho bivugwa yuko ndetse vyamaze no kugaragara yuko umushinga amateka Honorable Agathon Rwasa basubiriye ku mwaka umugambwe. Kuva Agathon Rwasa ahagaritse intambara muri Kigara mu mwaka w'2008, urugendo rwe rwa politike ntirworoshe. Kuva ico gihe CNDD-FDD imufata ko ariwe mukeba rutura ifise muri politike y'u Burundi. Imvo nyamukuru ni zitatu zituma Rwasa atinywa cane na CNDD-FDD. Agathon Rwasa atuma CNDD-FDD idashobora kwiyita ko ari umugambwe wonyene wagwaniye abahutu mu Burundi. Birorohera CNDD-FDD kwagira izindi migambwe ifatiye ku njyane za kahise, ariko ntishobora kubikoresha iyo hageze kugwanya Honorable Agathon Rwasa. Iyo hageze kandi kuvuga ubutwari bwo ku rugamba rw'umuheto, CNDD-FDD ntironka ico ivuga igeze imbere ya Agathon Rwasa. Ica nyuma kibabaza CNDD-FDD nuko seneri ya Agathon Rwasa ari ishobora kuvuga ivyifuzo vy'abarundi bo mu mpande zose muri kino gihe, ku buryo ishobora gukwega amajwi ya bose. Mu mwaka w'2020 CNDD-FDD yatangaye iravye amajwi seneri yaronse mu duce turwiriyemwo abatutsi. Ikirenge ivyo vyose rero nuko hari amaraporo yemeza ko Agathon Rwasa atsinze amatora yo mu mwaka w'2020. Ivyo bintu vyose bituma CNDD-FDD na Valentin Ndayishimiye batihanganira gusubira guhiganwa na seneri ikomeye na Agathon Rwasa mu mwaka w'2025 be no mu mwaka w'2027. Rero yabiboneka ko muri no myaka Valentin Ndayishimiye ngariko aratakaza rwose icizere abarundi bari bamufitiye agishika ku butegetsi asubiriye umuhisi Petero Nkurunziza. Ibibaye kuri Agathon Rwasa uno munsi si bishasha. Imbere y'amatora yo mu mwaka w'2010 haremewe umugambwe FNL iragi rya Gahuturemi. Ubutegetsi bwari bwiteze ko uwo mugambwe uzoshobora gucanishamwo abahoze bari muri Paripehutu, ariko ntaco vyahinduye. Abanywanyi bagumye inyuma ya Honorable Agathon Rwasa. Inyuma y'amatora yo mu mwaka w'2010 Agathon Rwasa yaratswe umugambwe FNL uhabwa Emmanuel Miburo. Ico gihe Miburo yahawe imbonerakure zitabikoraniro kaminuza, nawe aratangaza ko akuye Honorable Agathon Rwasa. Mu nyuma vyarabonetse ko Emmanuel Miburo atabanywanyi yashobora gukura inyuma ya Agathon Rwasa. Ico gihe umugambwe warahawe Jacques Bigirimana, naco ntaco vyahinduye. Imbere y'amatora yabaye mu mwaka w'2015 Agathon Rwasa yafatanya na Charles Nditije, nawe yaheruka kwakwa umugambwe UPRONA, bakora urunani Amizero y'Abarundi. Vyarabonetse ko urwo runani arirwo rwaciye rukomera, no kuvuga ko no mu gihe abadafise umugambwe Agathon Rwasa yitosha gumana babanywanyi bose. Mu mwaka w'2019 Agathon Rwasa na bagenzi we bakoze umugambwe mashasha bawita seneri. Mu kanya gato cane uno mugambwe wahindutse umugambwe wa kabiri mu gihugu. Gushikaho mu matora y'2020 abarundi bari mu gihugu baruhijwe na CNDD-FDD bose bahaye amajwi seneri. Ubutegetsi bwakoresheje ubusuma bukomeye cane kugira CNDD-FDD igumane intsinzi. Ese uyu yashizwe ko kuri uno munsi, bamwe bavuga ko yagenywe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Nestor Girukishaka, yoba ari wagiye gushobora ivyananiye abandi bose. Uko vyagenze igihe ca Emmanuel Miburo, uyu munsi Nestor Girukishaka yahawe umugambwe biciye mu ikoraniro kaminuza, bivugwa ko yatijwe imbonerakure za CNDD-FDD. Ikoraniro ryari ricunzwe bikomeye ku buryo n'abashinga amateka bava muri seneri babujijwe kwinjira. Uyu munsi mu gihugu cose abanywanyi ba seneri biriwe barafatwa.
ngo nta nkeka ko Nestor Girukishaka hagiye guhabwa ingoro y'umugambwe, ibikoresho by'umugambwe, amafaranga y'umugambwe. Ese abanywanyi nabo bizoca bigenda gute? Nestor Girukishaka ntazwi cyane, wabonetse ko yari afise ikibanza gikomeye mu itunganywa ry'ikoraniro yari umushingamateka Bernard Ndayisenga. Nkuko vyagendeye Emmanuel Miburo amaze gukura Agathon nawe mu nyuma agakurwa na Jacques Bigirimana, Nestor Girukishaka nawe ngarashobora kuzokugwa na Bernard Ndayisenga mu minsi iri imbere. Ifurufumbi ntiyarangiye. Ikibazo gikomeye kigiye kwadukana umukenyero mushasha Agathon agiye kubura kugira igitabo matora y'umwaka w'ibihumbi 2025 nayo mu mwaka w'ibihumbi 2027. Ese azoshinga urundi runani? Ese amategeko mashasha ntavyorosha, azoshinga undi mugambwe? Ese azogirana amasezerano n'undi mugambwe? CNDD FDD ngirazi ko ico Agathon azojamwo ari c'abanywanyi bazokurikira. Ubwo we izomureka ashikaho yo kwitoza canke nawe iramufatiye yindi migambi mibi kurusha ivyo kumwaka umugambwe. Ivyo navyo nyene abarundi bo vyitega. CNDD FDD bamwe bavuga ko itagikeneye ihiganwa mu vya politike. Ivyabaye uno munsi mu ntara ya Ngozi vyibutse ikintu kimwe kiranga intwaro ya CNDD FDD. Iyi ntwaro yatinya rwose ihiganwa, ngo niyo mpamvu ikora ibishoboka vyose ngifute uwo bohiganwa, ahandi igashira imbere iterabwoba n'ubusuma. Aho Evariste Ndayishimiye yaza ku butegetsi, abarundi bari biteze ko hari ico ashobora guhindura. Uko imyaka igenda niko bamumenya ko nawe agendera kuri iryogora duhure. Imigambwe itandukanye irahambaye cyane muri demokarasi. Kubuza ko habaho imigambwe ikomeye no kurwanya demokarasi ni uruhombo rukomeye ku banyagihugu babaho batagira amahitamo. Ingaruka zavyo ngo zizoba zibi cyane muri kazoza. Abanyagihugu batakigiraho abasohorera ivyiyumviro vyabo mu mahoro, bikwega ko mu nyuma biheba bakabisohora mu nguvu nk'uko bitangazwa n'abakurikiranira hafi ivya politike y'u Burundi. Ni mu gihe kandi kuri uno munsi nk'uko twababwiye urunani rw'imigambwe yo muri Afurika itavuga rumwe n'iri ku butegetsi rwari rwarayirusoye itangazo risaba abategetsi b'u Burundi guhagarika kwivanga mu bijanye n'umugambwe SNL be n'iyindi migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi. Urwo runani rukuvuga ko rwumiwe rwumvise ingene ubutegetsi bukora n'akarwe kiyonkoye kuri SNL mu ntumbero yo kurondera gusenyura indongozi yemewe ya SNL Honorable Agathon. Urwo runani kandi rwibutsa ko imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi hambaye mu kubaka demokarasi kandi ko iriho ku neza y'abanyagihugu. Urunani rugasaba rushimitse ko abategetsi b'u Burundi bo kubahiriza amategeko agenga akarere ka Afurika y'ubuseruko. Ni mu gihe Aime Magera we asanzwe ari indongozi ya SNL mu bihugu vya Buraya, nawe yagabishije umushikiranganji Martin Niteretse ku ikoraniro kaminuza yateguriye kano karwe kiyonkoye kuri SNL, avuga ko ingaruka ziri koraniro n'ubundi zose zizoshirwa ku gatwe ka Martin Niteretse nk'uko bibandanya vyandikwa mu menyesha makuru bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni mu gihe ariyo nkuru iriko iravugwa ahantu hose kuri ubu mu gihugu c'u Burundi. Ibibaye kuri Agathon mwaka avuga ko nubundi ashobora kuzogirwa nabi birenze uko. Ni mu gihe kandi hari ivyari vyatangajwe uyu mwaka ugitangura ko nubundi hariho ivyo gushaka kumugandagura ndetse no kumwaka ubuzima. Ni mu gihe kandi umugambwe CNDD FDD ngo kuri no munsi wakiriye icese abanywanyi 2260 muri komine Shasha ya Cibitoke. Ivyo birori bikaba vyari vyatewe iteka n'umunyabanga mukuru uyu mugambwe Honorable Reveriano Ndikuriyo. Ni mu gihe kandi abenegihugu badafise amasezerano n'amashirahamwe atwara imicafu iva mu mazu yabo guhera kuri uyu wa mbere basabwa kwegerana nayo masosiyete. Ivyo bikaba vyashikirijwe n'umukuru wa zone Gihosha kuri uyu wa gatandatu igenekerezo y'icenda ntwarante uyu mwaka w'ibihumbi 2024 nyuma y'ibikorwa vyo kwandura yarara ryari ryararunzwe inyuma y'amashure ya Ecofo Gihosha n'abenegihugu bikinga ijoro.
Iyo ngingo rero ikaba yafashwe mu ntumbero yo kugarukira ikibazo kijanye n'isuku muri iyo zone ya Gihosha. Iyo ngingo ikaba yafashwe kandi nyuma y'isekeza riheruka gutanguzwa n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura. Iryo sekeza rikaba rijanye no kugarukira isuku mu bibanza bitandukanye vyo mu gisagara ca Bujumbura. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonde ko kugira ngo utojucikanwa nayo dushikiriza usangiza no makuru bagenzawe kandi aho bari hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi hanze imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ni Umuhoza TV, Imana iba hezagire.